umuntu wese yasheshe amaraso no mu banyagihugu bato bato wewe wishe mugenzi wawe umuhoye ubututsi bwiwe wewe wishe mugenzi wawe umuhoye ubutu bwiwe Imana irambwira ngo amaraso y'abarundi yose yasesetse Imana irambwira amen amen amaraso agiye guhogwa yandiwe kuwicishije inkota agiye kwicishwa inkota wicishije umupanga agiye kwicishwa umupanga wicishije inkoho agiye kwicishwa inkoho Imana irambarira ngo igiye kurekura inkota yagutse kuri kino gihugu cyacu cy'Uburundi we Imana imbwira ngo igiye kurekura intambara mu Burundi we intambara ikomeye irate intambara y'Uwiteka intambara y'abarura kigongwe igihe kirageze Imana igomba ishitse ivyo yavuze byose kuri kino gihugu we n'abavugishwa baturwanya n'abavugishwa baturwanya mukaturwanya ngo nituvuge ivyo Imana igiye gukora mukadufunga mukadukubita we mbere ngira ngo bamwe n'ukwitwa bakicwa we Imana irambwira ngo semerera uburira abarundi bose ntawatinya gupfa ngo areke kuvuga icyo Imana yamutumye mwobyumva mworeka mwabipinga mwobyemera inkota y'Uwiteka iraje ku Burundi bwacu we hagiye kuba intambara ikomeye Imana yavuze ngo hazorokoka abadomwe kw'ikimenyetso mwibuka iby'umuvugishwa wo mw'intara y'iwanyu we yitwa Gidiyoni Bebo ibyo yavugishijwe ku gihugu cy'Uburundi we mwibuka umuhanuzi we Imana yavuze kuva kera cyane kubigiye gushikira Uburundi we ntaho byagiye benshi bavuga ngo Imana yarabihevye abandi nabo ngo ivyo bavugishwa n'Imana ngo ni iby'abasazi we ngo nta bwenge dufise ariko hari umunsi we muzoryama mukabyuka musanga bitagishoboka ko muja hanze kwamaze kugeranako niyo muzokwifuza kwihana nibutse amajambo yavuzwe bitagishoboka Imana irambwira ngo nimburire abarundi we batwaye nta bindi bihugu bibayeho yibye amafaranga y'igihugu we bajya ibiturire ikigega cy'igihugu baragitembeje abagiye ku ntwaro bose nibansumira inda bironderera amaronko biyubakira amazu meza bigurira imiduga myiza bataye igihugu mu manga we